ngo nta matora ashoboka mu Burundi bitewe n'ikena ridasanzwe ry'igitoro uko amatora asigaye atunganywa ku ntwaro ya CNDD FDD ngo nivyo biriko birakwegera ingorane abarundi bakabaho bari mu bukene butagira izina. Abasirikare bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia ngo barakoze ikosa rikomeye gutora abantu ataco bamaze hamwe n'ibisuma. Abo basirikare bakabandanya kugaragaza umubabaro bafise kuko batararonswa agahembo kabo. Abanywanyi barenga 15 b'umugambwe CNL bayoboka Gatogwasa baranyurujwe mu kiringo kidashika ukwezi n'igice bakuwe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ico bamwe n'abandi babivuga ko muraza kucumva. Turabafitiye n'ikiganiro iganuke kikaza gushimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Mariko ikigabane ca 4. Aya hamwe n'ayandi ni mukanya mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwari muhejeje kuvyumva mu ngingo nkuru amatora yimirije yo mu mwaka 2025 uyita ko ari amatora abariko arashikuza abanyagihugu nibo babandanya kubishikiriza. Inyuma yaho urunani Burundi bwa bose ruvugiye ko ayo matora adashoboka rufatiye ku bukene bw'igitoro buri mu gihugu butuma abashaka kwiyamamaza badashobora gushikira abanyagihugu ngo bababwire imigabo n'imigambi bafitiye igihugu n'abanyagihugu. Uko amatora asigaye atunganywa ku ntwaro ya CNDD FDD nivyo biriko birakwegera ingorane abarundi bakabaho bari mu bukene butagira izina kuko batwagwa nabo bataba batoye. Abanyagihugu bavuga ko amafaranga leta yageneye amatora ngo kandi izi ko atari amatora ngo n'ubujuju. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Nk'uko bibandanya gushikirizwa n'abanyagihugu ngo kuva mu mwaka wa 2010 mu Burundi ngo nta matora nyamatora araba. Ico ngo kikaba kimaze guca intege abanyagihugu ntibaciyumvamwo amatora. Kuvyerekeye amatora ibitavugwa n'abanyagihugu ngo birarenze ibishikirizwa n'abanyepolitike. Leta ngo yari ikwiye guca bugufi ikumva abanyagihugu. Umwe mu banyagihugu tumutegabiri ijwi ryiwe ryahinduwe. Kuri ibyo Kefa yashikirije bijanye n'amatora ko amatora yokwigizwa inyuma hama bakaba barashiraho urundi rutonde rw'ingene inzego z'igihugu zojaho ata amatora abaye. Bwambe na mbere hoje nagomba kuvuga ko kuvyita ko ari amatora tuba turiko turashikuza kuko n'umwana arazi ingene amatora atunganywa ingene akorwa. Rero turavye mu Burundi guhera mu 2010 je novuga ko ata matora turiko turajamwo. Nico gituma mbere n'abarundi bamaze kudebukirwa babwiza amatora bavyumva nk'uriko aravuza inanga. Rero ndetse kuvyita amatora ubwambere ni inkinamico, ni nka kurya dukina ninde hama abantu bakumviriza bibaryohera. Nico twita amatora mu Burundi guhera mu 2010 niko kimeze. Rero jewe novuga ko leta y'Uburundi nk'uko iriko ibisabwa yarikwiye kumaza guca bugufi kumva abarundi. Uyu munsi biriko bivugwa n'abanyepolitiki ibiri mu mitima y'abarundi vyo birenga ivyo abanyepolitiki bariko baravuga. N'ukuri turaruhijwe n'ibintu vyitwa amatora. Uko amatora asigaye atunganywa mu Burundi ngo biteye umubabaro n'agahinda. Abanyagihugu basaba ko amatora yimirije yahagarikwa uburyo buriko burononerwa kuri yo ngo bwari gutuma bukoreshwa mu bikorwa by'iterambere nko kubaka amahinguriro ugwaruka rukaharonkera akazi. Nayo gushira amafaranga mu matora atari amatora leta ibizi ubwo ngo ni ubujuju burenze urugero. Uravye ingene amatora asigaye atunganywa n'ukuri biteye agahinda n'umubabaro n'ivyo biriko birazanira akaga igihugu cyacu c'Uburundi. Kuko burya iyo umuntu yatowe aramenya ico abamutoye bamuronderako hama akagishira mu ngiro. Ariko iyo umuntu yitoye atatowe ni kuvuga aja kugira ivyo ashaka. Ni ibiro turiko turabamwo mu Burundi kubijanye rero n'ibyo muri 2025 n'ukuri nk'uko umunyepolitiki yabivuze leta y'Uburundi niyumve imanzi ivugane n'abantu bose berwa n'amatora na cyane cyane abari hanze y'igihugu kuko nibo bafise ingene boza guterera igihugu bagaterera abategetsi b'Uburundi ivyiyumviro n'ibi vyo gutunganya amatora birimwo. Rero n'ukuri aya matora ari force Kisi nibaza ko ari amatora azovamwo amahoro. Naje nka Kefa ndasaba ko aya matora yohagarikwa mbere
n'ubu buryo bariko bonona ndababazwa n'ubu buryo bariko bonona ngo bariko bashira mu matora aho kubuzana bufume bukora mu migambi y'igihugu iyo bafuma bufata bakabwubakamwe n'amahinguriro n'atanu urwaruka rukagirane rukaronsa ubuzi yoba yarengera kimaze mugabo ni ubujuju butagira uko bungana leta igira kirakoresha gufata amahera amamiliyari atagira uko angana igatwara mu kintu ikasiza amatora kandi zikatara amatora ni ukuri ubwo n'ubujuju butagira uko bungana. Urakoze Ninete Nancy Mutoni kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Abarundi baserukira imigwi itandukanye ngo barakwiye kwicarana na leta bakumvikana uko hatunganywa amatora arimwo ihiganwa abanyagihugu batore bisanzuye ibivuye mu matora byubahirizwe ukutubahiriza ibyatowe n'abanyagihugu onagasuzuguro gakwegera igihugu abanyagihugu ubwabo bamenyesha ko bafise uruhara rudasanzwe kugira bereke leta kw'ivyo iriko irakora ibyo bavunira akagohe leta ngo ibe iramenya yuko ivyo imaze igihe ikora by'amanyanga ngo n'amatora abanyagihugu bakanuma atariko bizokwama k'umunsi umwe bazohaguruka bakayibwira ati oya leta ikwiye kumva ivugane n'abanyamigambwe n'abo muri sosiyete sivile barundi ingene bashyiraho aho guverinoma donne transition bashyiraho transition hama muri iyo transition aba ariho bazoza kwiga ibijyanye n'amatora bitunganye ari election libre et transparente ku buryo yugururirwa bose erega nk'ikintu kimwe abategetsi bacu batazi yemfata amatora nk'izina burya iyo ugiye gukina uri wenyine uraja kuvuga ngo nabaye uwa mbere uraja kuvuga ngo hariho uwa nyuma nica numva ko iyo ugiye mu matora ugiye kwitora uza gutamba wirorera burya urukino ruryoha ipasi yari kureka urwo rukino rukajamwo bose akugurirwa bose insitizi zose zikavaho hama hakaba amatora abanyagihugu twese tugatora twisanzuye nk'uko bavuga ngo reversion libre tugatora twisanzuye tumaze gutora ibivuyemwo bikubahirizwa kuko nagira ndababwire ikosa rikorwa n'ubutegetsi nasana cyane ubutegetsi bwo mu Burundi kibazo n'ubutegetsi bwo muri Afurika ni uko ukuntu umunyagihugu atora bakaca basuzugura itora ryakozwe n'umunyagihugu bakarihindura bakizanira ibyabo ni ukuri kazana agasuzuguro ni uguhonyanga amateka y'umuntu no kugira icyo udasoneye ibyo rero nivyo biheza bikabyariza ingaruka zose ziriko ziraba aho Uburundi buke bugaruka bukikura amarorerwa atagira uko angana inzara igatera ibi biva kuri uko kuntu ni ukuri rero nagomba mvuge na jewe amatora yigizwe inyuma ashyiraho transition hano iyo transition aba ariyo itunganya amatora hama amatora barekure uburenganzira bwa muntu umuntu atore hama icyo yatoye aba aricyo gishyirwa imbere ubu buzima bwo mu matora guhera muri 2010 ni ukuri butugeza ahantu bimaze gushikaho twebwe abanyagihugu tugatsindira kwitabira amatora rero twebwe abanyagihugu dufite uruhare rudasanzwe kugira ngo twereke leta y'Uburundi kibyo ariko bagira bitaduhimbara mbese tugire leta ibyumve umunsi w'izina hari ikindi gihe bitazokunda ntibaguma bibaza ko turi injiji turi abantu atacyo tubona turi abantu b'impumyi turabibona biriko biraba ntibamenye ko umunsi w'izina tutazobemera ko ibyakozwe mu myaka iheze mu gihe cy'amatora bizosubira kuba ni ukuri twe duhaguruka tukiyamiriza nka kurya ko mu 2015 nk'impamagara n'abarundi bose bamenye ko ikosa ryo kwiba amatora ni ikosa rimwe kwegera umuvumo igihugu ni gukwegera umuvumo igihugu ego umunsi turiko turaba mu butegetsi bubi mugabo nagomba kubwira ko Imana ugiye gusoma mu bwuzure bwa kera Imana yategura ingene umwami mubi azokugwaho n'ubundi muntu mubi Imana yateguye niko bizogenda impera n'imperuka niko bizogenda rero abanyagihugu tube maso dukanyure nuko ntidusubire kwemera ko amatora aba nk'uko amaze ibihe aba amatora aba nk'uko byagenze mu 2020 ni ukuri duhaguruke tubwire leta tuti oya. Abasirikare bahoze mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bagiheraniwe nabo barabandanya kugaragaza umubabaro bafise abo basirikare uyu munsi bavuga ko ikosa bakoze kwabaye ukwitabira amatora muri ayo matora ngo ntibari bazi ko batoye abantu ataco bazobamarira hamwe n'ibisuma iruhande y'ico umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo hamwe n'urongoye ibanke
Sekademu ya gisirikare Kolonere Iradukunda ngo bari bakwiye kuvugana bakaba baragurana abo basirikare bikenure nk'uko babaguranye mbere. Ico abo basirikare bariko bakorerwa ngo kirababaje biteye n'isoni. Umwe muri abo basirikare tumutega abiri. Ntawankwa na bose kandi kuri gutyo kinakuja habona kuri twebwe abasirikare n'imiryango yacu ikosa twakoze twararikoze turatora turaje mu matora nk'abandi gusa ntitwamenye yuko dutoye abazodufinyita cyane cyane ntitwamenye ko dutoye abatatu bazotubariza ntitwamenye ko dutoye n'ibisuma ibi tubivuze hejuru yaho dushimira bamwe mu biro bikuru bya gisirikare bamaze iminsi bashira habona igituma twebwe tutashoboye kwishyurizwa cyangwa ntituguranwe na leta twashaka twanga tugashimira na bamwe muri banki Sekademu ya gisirikare twebwe nyene abasirikare duheraniwe twavuye muri Somalia twagize n'intwaza ngabo nyene zikomakomeza abakoloneli abareta na koloneli abamajoro ubu gushika uno munsi mu biro bya gisirikare baremeza neza yuko amafaranga leta iyafise muga bitagomba kutugurana hejuru yo gutinya kutwishuriza ibindi bihugu batari amafaranga ntaho yova kuko none harinze habura leta yo kwishuza ibindi bihugu umunsi twoyaronka none twumwebwe ko murukora mu bikorwa bya gisirikare mudufasha igiti bateye ikibazo gihagaze kuri prime nyungabo niwe adashaka kuvugana n'umushikiranganji w'igasha leta kugira ngo babagurane hamwe nabo baze biyishure aho ni mu biro bikuru bya gisirikare muri banki Sekademu nabo nyene abakorayo abonye tubashimire kubona baza baduha umuco bati erega koloneli Iradukunda atwara iyi banki Sekademu ya gisirikare nawe yanka kubagurana kuko leta itaramwemerera yuko kuti bagurane twebwe amafaranga niyo mukaje tisha dusubiza iyo banki urumva kuduterekanwa kw'abategetsi bagize ibiro bikuru bya gisirikare n'abagize ibiro byo mu banki Sekademu ya gisirikare nare twavuze tuti twaratoye mugabo ntitwamenye ko dutoye abatatunezwe ntitwamenye ko dutoye abazoducimiza n'ibisuma aba bose tuvuze n'izi impande zibiri n'abariko batururisha amafaranga y'iwacu none banki ya gisirikare ariko bari iwacu kandi yatwungukako kandi yaratuguranye tugishika tukiva hanze none ubu yaretse kubera iki aho ubibona amafaranga izo yakura nare tuvuga tuti turasavye prime niyo ngabo urongoye ibanki Sekademu ya gisirikare batugurana kujya batuguranye bwa mbere tugishika kuko nakazo twungukako hanyuma nabo barindire ivyo bihugu n'ivyararungika kuko nta kuntu ugira wo bariho leta yiyemera iri mukuri yatowe nimba atowe iri mukuri aho nyine gatwara iri mukuri nta ngabo z'igihugu gushobora kura amafaranga hobora yava hanze none nabyo vyo mu Burundi nayo kutubaneza n'ingorane banki Sekademu ya gisirikare ni iwacu iborosha imitahe y'iwacu reka kutatugurana gute canke ayo yaduhaye ubwa mbere yarayahevye birateye isoni birababaza nuko twasavye prime niyo ngabo n'uyu koloneli Iradukunda atwara banki Sekademu batugurane hamwe nabo baze biyishuriza. Abanywanyi barenga 15 b'umugambwe CNL ishami ry'umushingamateka Gatogwasa baramaze gufatwa bunyuruzwe mu kiringo kidashika ukwezi n'igice bakaba bagiye barafatirwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Umwe mu bashingamateka b'uwo mugambwe CNL avuga ko batewe impungenge n'ivyo bintu biriko biraba mu gihugu citwa ko kigengwa n'amategeko. Uwo mushingamateka abishikirije mu gihe bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bamaze iminsi banyururizwa ababo bidogera Gatogwasa kaguma yidibamiye mu nama nshingamateka gusa akaba ataco arigera ashikiriza kuri iryo fatwa n'inyuruzwa ry'agasakisaki y'abayoboke biwe. Bamwe n'abandi babona ko ari bo ubwabo bakwiye guhaguruka bafatane mu nda bigwanire maze banke uko gushorerwa nk'intungwa zijanywe ku macuniro. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Mu makuru twagiye tubashikiriza muri iyi minsi iheze kuri radio Haguruka twarababwiye ibijanye n'abanywanyi bo mugambwe CNL ishami ry'umushingamateka Gatogwasa bariko barafatwa banyurujwe ku murindi uteye ubwoba. Abarenga 15 baramaze gufatwa bunyuruzwe mu kiringo kidashika ukwezi n'igice bakaba bagiye barafatirwa mu bice bitandukanye vy'igihugu. Bamwe imiryango yabo ikaba yararondeye mu busho butandukanye bwaba ubusanzwe canke ubwegukira urwego rw'iperereza barahebura. Eka nk'uko amakuru adushikira vyemeza
hari n'abagerageje kwitura umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ngo ubafashe kurondeza ariko ngo ntaco wabamariye. Agahinda n'umubabaro nivyo vyugarije iyo miryango muri kino gihe, ndetse ngo hari n'abatega ubwoba n'insoresore z'imbonerakure hamwe n'abakozi b'iperereza bakabwirwa ko batobandanya babaza ibijanye n'abo bantu ngo kuko nabo nyene bashobora kuhagirira ingorane. Ku majwi dukesha Radio Bonesha FM, Simon Bizimungu umwe mu bashingamateka b'uwo mugambwe senere avuga ko batewe impungenge n'ivyo bintu biriko biraba mu gihugu citwa ko kigengwa n'amategeko. Kubwiwe ngo birababaje kubona serugo ava imuhira agiye ku mirimo yiwe ya misi yose, ariko umuryango ukarindira ko ataha ukabura. Muri iyi minsi turabona ifatwa ndetse n'inyuruzwa ry'abanywanyi b'umugambi senere bari nyuma y'umushingamateka Gatogwasi, bikabonekana rero ko ari ibintu byafashe umurindi munini cyane. Ivyo bintu biteye amakenga cyane kuko tubona ko ari ibintu biza bidasanzwe mu gihugu kigengwa n'amategeko, kuko gufata umuntu ari kumwagiriza urakurikiza ibisaga n'amategeko. Nk'ubu abo turiko turabona muri iyi minsi benshi twovuga ko banyuruzwa, ntitwovuga ko bafatwa, kuko ntawe umenya ko bafashwe. Umusinga naye agenda ku kazi, abasezeye umuryango ko agiye ku kazi, hanyuma umuryango kazi ubwirwa ngo naka twamubuze, bakarondera gushika n'ubu ugasanga ntibaratora iyo umuntu afungiwe. Ivyo rero vyerekana ko ari ibintu biteye ubwoba. Abamaze guhagarikwa abo tumaze kumenya bararenga 15. Simon Bizimungu abona ko ivyo bihesha ishusho mbi igihugu, ngo nimba hari uwurondegwa n'ubutungane ngo vyose vyokogwa hisunzwe amategeko. Nkurikizi za mbere, iyo mu gihugu abantu bariko baravuga ko ari abantu bariko baranyuruzwa, ico gihugu kiriko kiragira ishusho mbi. Icya mbere si cyo kugwa hakurikizwa amategeko. Mugabo ko umuntu yakora ikosa hanyuma amategeko ntakurikizwe mu ihagarikwa ryiwe, ivyo ni ingorane. Kandi kusanzwe tuzi ko igihugu cyubakiye ku mategeko. Ayo mategeko rero nakurikizwe, hanyuma uwo wese ari urondegwa n'ubutungane, ubutungane bumurondera hakurikizwa amategeko nkuko amategeko abitekanye. Uwo mushingamateka abishikirije mu gihe bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bamaze iminsi banyururizwa ababo bidogera Agatogwasa ko aguma yidibamiye mu nama nshingamateka gusa, akaba ataco arigera ashikiriza kuri iryo fatwa n'inyuruzwa ry'agasakisaki ry'abayoboke biwe. Bamwe n'abandi babona ko ari bo ubwabo bakwiye guhaguruka bafatane mu nda bigwanire, maze banke uko gushorerwa nk'intungwa zijanywe ku macuniro. Dondo Diemba z'umutima nawe urakenuye. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma, duca tuja ku gice gihariwe ikiganiro. Ikiganiro iganuke kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 18 ndamukiza umwaka 2025 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'umwanditsi w'inkuru nziza Mariko ikigabane ca 4 kuva ku murongo wa 35 kugera ku murongo wa 41 mu gishikirizwa na Pasteur Janvier Uwizeye. Turongeye kubaramutsaho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe. Aho muri mu mpande zine z'isi ushobora kumva runo rurimi, turabaramukije. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe. Turazi ko mudukurikira muri benshi, abakunzi ba radio Haguruka musanzwe mukunda kino kiganiro iganuke, aho muri kino kiganiro binyuze mu jambo y'Imana turemeshanya tukumva n'iganuke ryiza n'indemeshanyo nziza Imana iduha, kuko Imana itigera iheba abantu bayo. Nubwo vyoba bikomeye, nubwo wobona ibintu bikomeye, ariko hejuru y'ivyo bikomeye hari ukomeye kubirusha, ni Imana yo mwijuru. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nubwo woba ufise ibibazo bikomeye, nubwo ndetse hoba hejuru yawe hari ukomeye, ariko hejuru yiwe hari uwamugize gukomera, kandi uwamuhaye ubwo bukomezi arabumurusha, kuko nta gutanga icyo adafise. Rero hejuru ya vyose hari Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Reka rero muri kino kiganiro dusangire amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Mariko. Ibi bice ni 4. Mariko igice ca 4 turaza gusoma ku murongo waho wa 35
turaza kugera ku murongo wa 41. Reka dusome mu izina rya Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo inkubi y'umuyaga no kiyaga. Kuri uwo munsi bugorovye arababwira ati tujabuke tuje hakurya. Basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemwo, kandi ayandi mato yari kumwe nabo. Nuko haza inkubi ikomeye y'umuyaga, imifunda yisuka mu bwato bwariko uruzura. Ariko we yararyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Arikangura azibizinguza abarira ikiyaga ati hora utekereze. Umuyaga uraca habagahwekere gose. Ababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya bagira ubwoba bwinshi, barabazanya bati mbega uyu n'umuntu ki? Umuyaga n'ikiyaga ko mwumvira. Imana yacu ihabwe icubahiro. Yesu nashimwe. Iki gihe rero umwami Yesu yari kumwe n'abigishwa biwe, agera igihe baramubwira ati ijambo ryatubwiye ko bwari bugorovye, baraja mu bwato, baja mu kiyaga, barasoza. Ngira ngo nk'abari ku nkengera z'igihugu ca Tanganyika, iyo tuvuze inkubi y'umuyaga muravyumva cane, canke umukuba muravyumva gose. Nk'abarovyi muriko muradukurikirana muravyumva, iyo umuyaga ubaye mwinshi, iyo umuntu amazi atanguye kwinjira mu bwato akaba menshi, abarovyi batanguye kudaha, amazi yinjira, abandi bafata basoza, abandi badaha amazi bayakura mu bwato imbere basubiza mu kiyaga. Hari igihe rero umuyaga uba mwinshi, abantu bakaruha, abasoza bakaruha, amazi akaba menshi, hakageraho abantu babona ko tagukira, ugasigara ubona imbere yawe ari urupfu gusa. Imana utabare cyane. Ariko bamenye ubwenge. Muri ubwo bwato Yesu yarimwo, bari bamubwiye bajana nawe. Yesu nawe agenda mu mfuruka ngo arasinzira. Imana utabare cyane. Hanyuma batangura kugwana no gukura mwayo mazi, batangura guhangana n'umuyaga. Wa muyaga bagera igihe babona ko baneshejwe, bagera igihe babona ko basoza barushe, bagera igihe babona ko bakudaha amazi barushe. Baribwira ati reka tumukangure. Imana utabare cyane. Baragenda baramukangura. Ijambo rivuga ngo baramukangura, baramubaza bati mwigisha, ntubabaye ko turiko turapfa? Hari igihe umuntu aba mu bibazo akabona umenga n'Imana yamuhevye. Hari igihe ugerera mu kigeragezo kandi ubona usenga, ugatangura kwibaza ngo mbega ko nsenga, mbega ko nihanye, mbega ko ntiba, mbega ko ntaraguza, mbega ko ntakora ivyaha. Niyi ituma tuba mu bibazo bimeze gutya. Ukabona umuryango wawe wa mu kigeragezo, ukabona waraheje amashure ariko wabuze akazi, ukabona ibibazo byose byakugarije. Imana utabare cyane. Ukabona akarenganyo ukomeje kurenganya. Imana utabare. Ariko ntugire ngo Imana yaguhevye. Yesu muri kumwe. Yesu nashimwe. Rero abigishwa bageze igihe imbere yabo babona ko ari ugupfa, barakangura Yesu bambwira ngo ntubabaye ko tugira dupfa? Hari igihe umuntu agenda imbere y'Imana usigana amasengesho bavuga ngo Mana ntubona ko ngeze hafi? Umuririmbyi umwe niwe yigeze kuririmba igihugu cacu kigeze ahatema. Imana utabare cyane. Daba isukari ntari, igitoro ntaco. Ndibuka ikiro c'indagara zumwe cagehora kigugwa amahera 1,500, bimaze kuzimba kiragera kuri 3,500, ubu ni 120. Ese Imana ntibona ko tugiye gupfa? Imana utabare cyane. Kera baca imigani bagaca umugani bavuga ngo ivoka ry'imbwa rikoroka rihiye, niyo rikoroka amavoka. Mbega Imana ntibona ko tugiye gupfa? Imana utabare cyane. Mu minsi ya kera iyo umuyaga uje, abana birukanga munsi y'ibiti by'amavoka gutoragura amavoka yakorotse. Nebahe bana bakija gutora amavoka. Mbega Imana ibona ko tugiye gupfa? Imana utabare cyane. Abantu begereye ikiyaga ca Tanganyika, waramanuka barovyi bashitse, ibipe bishitse, waragenda ugatega ishashi, baguha imikeke yo kurya, bahakuzuriza imikeke. Hari igihe yaba myinshi ugasanga bariko yarayibaburira ku musenyi, biracaho. Mbega Imana ibona ko tugiye gupfa? Imana utabare cyane. Wageraho bariko baragana ukarya imiho, ubiracabaho. Mbega Imana ibona ko tugiye gupfa? Imana utabare cyane. Wageraho bariko baragana ugafata umutobe, bamwe bawita umutobe, ahandi bakawita umubisi, ahandi bakawita amata, bivanye n'intara n'izindi uko bavuga. Ariko uye wosanga bariko baragana ugafata igikombe ngero dahunu. Ugi Imana ibona ko turapfa, hageze ko dukangura Yesu. Yesu nashimwe. Ariko nagira mbabwire igihe cyose babigishwa amaze gukangura Yesu, yarahagurutse aracecekesha, arahagarika umuyaga, baratangara. Nagira ndababwire rero natwe Imana iraje guhagarika, Imana iraje gucecekesha. Ibyo byose irabibona uko Yesu yahagurutse agacecekesha ingunzi,
agacecekesha umuyaga, agahagarika uwo muyaga, bigatuma ikiyaga bagahweke. Araje n'uyu munsi. Iganuke ndabazaniye, iganuke tubazaniye, yemwe barundaho muri mu hatandukanye. Inkubi y'umuyaga aho muri murayibona, ariko Imana iraje yihagarika mu izina rya Yesu. Nimwakira iryo ganuke. Data turagushimiye uko utigeze wemera kwa bigishwa bawe Kristo Yesu bicwa bapfira muri kino kiyaga, kuko mwari kumwe. Nubu gumane natwe. Murinzi yaravuze ngo gumana natwe ku munsi urakuze, ngo rababurije ntudusige twenyine. Natwe uyu munsi Imana n'ihanga ry'abarundi nkiguca Burundi, inkubi y'umuyaga irakomeye. Umuyaga ni mwinshi cyane, umuyaga w'ubukene, umuyaga w'ibigeragezo, umuyaga w'ibibazo bitandukanye. Ariko nk'uko wahagaritse inkubi y'umuyaga n'uyu munsi, ngwino Mana, kuko uko wari kiya gihe n'uyu munsi ni kuri, inakuzohora ibihe bidashira nk'uko ijambo ryawe rivuga. Natwe turavyizeguye kubikora mu izina rya Yesu. Amen.